Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Muri iyo ndwi twaraye dusozereye ku magenekerezo ya 30 Gitugutu umwaka w'2025 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye intara ya Burunga mu makomine ya Nyanza na Matana kugira ngo ashikirize icese abene gihugu abastanteri bagiye kurongora ayo makomine. Sebarundi akaba yasavye izo ndongozi gutunganiriza neza abo zijejwe no kubabera umuco n'inzira ibaroresha kwiterambere rirama. Abene gihugu bose nabo akabahamagarira kumva no kumvira ababarongoye, kwiteza imbere no gukomeza ubumwe n'amahoro byabonetse bigoranye kugira ngo bikunde Uburundi bushike kwihangiro ry'imbona kazoza y'iterambere bwihaye. Tukaba tubahaye ikaze. Mu gitondo cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 Gitugutu umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye komine ya Nyanza mu ntara ya Burunga kugira ngo ashikirize icese abene gihugu mu stanteri w'iyo komine Diomede Dusengimana. Ibirori bikaba vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca komine Nyanza, bikaba vyari vyitabwe n'indongozi zitandukanye yaba imvukira zikorera mu bice bitandukanye by'igihugu canke abakorera mu ntara ya Burunga, hamwe rero n'abene gihugu isinzi b'Inyanza bari baje kwakira Sebarundi. Mugaseke rero yatekururiye abene gihugu ba komine Nyanza. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko ashimishwa cane nuko iyo komine isigaye ari nyabagendwa, aho ni mu gihe mu myaka y'intambara igihugu caciyemwo bitari vyoroshe. Aca ahamagarira rero abanyenyanza n'abarundi bose kutigera barekura iciza bafashe mu gutsimbataza amahoro, umutekano n'ubumwe byabonetse bigoranye. Sebarundi akaba kandi yasubiye kwibutsa indongozi gutunganiriza neza abene gihugu bajejwe, abo nabo akaba rero yabahamagariye kuyoboka indongozi no kubumbatira amahoro n'ubumwe bwabo. Amahoro bane b'Imana nico kintu cambere kizimvye kwisi. Ibi byose mvuze naho womera gututagira amahoro ntibikunda. Hari hiciza twarosa amahoro ntuja kurima tamahoro ufise, naho bo kubaka ibitaro ntuzoja kwivuza tamahoro uzoca hehe. Amahoro niyo ya mbere yo kubumbatira. Ico niciza twarose tugifate, ntagira umuntu numwe azogaruka kutuvurugira amahoro. Yaba umunyamahanga yaba umurundi nta numwe dukeneye yuko azotuvurugira amahoro. Ico niciza twafashe irya kabiri n'ubumwe. Nico gituma rero umwe wese yumva ko afise igihugu, kubera umwe wese yumva ko afise igihugu, undi afise igihugu, undi afise igihugu, twese twaragize ubumwe. Ico ni ciza twarose kizira kikaziririzwa ko tuzokirekura. None ko dufise amahoro, tuhagira ubumwe, tuhagira igihugu gitunze kirimwo ubutare, kirimwo imvura, kirimwo imvura imera. Ikibuze n'igiki ngo tube igihugu giteye imbere. Harageze ko dukora rero. Twarajabutse Yorodani, ubu dutegereza kurya ivyamwa vy'ico gihugu. None rero uno munsi turi muri cya gihugu twaragishitsemo, dutangure kurima, dutangure bwa butare tubwimbe, hanyuma bigende neza. Kugira rero bikunde nuko tuba dufise indongozi ziturongora. Ntitwoshika muri ico gihugu tutagira indongozi nziza. Hariho ibintu bikiza ushobora kwereka abandi uri musitanteri. Musitanteri ahari nta kajagari kabaho, abantu baba bose babona kumwe, nta bantu babona imbere kumwe barigera baryana, nta kajagari. Amarigara sezera, dusezera amarigara tuje kubikorwa umwe wese arye yakoze, ubusivye gukora no kurya ntaje. Musitanteri wewe bakubonye bakubonamwo umuvyeyi, bakubonamwo umwongere. Ico gituma ufise abajejwe umutekano, abasoda n'abapolisi n'abacamanza, nta kindi mujejwe atarukura abantu batubahiriza amategeko. Musitanteri rero wewe ubonye ifisi ucubikorako, abene gihugu bategerezwa gukora umutima uri munda. Wewe ni ujejwe kubakingira umutekano. Aho komiseri w'intara yavyumvise,
na komiseri gushika no ku mutumba mwavyumvise ko mujejwe gukingira bene igihugu nta numwe dukeneye uko yamasimba umutima. Ibibazo bizokwamaho mugabe igikuru no kubitorera umuti. Kirazira kwita sindabibazwa uri musitanteri. Umwene igihugu agize ikibazo kigire gwawe kuko n'umwana wawe. Pareze sezerano mu masesa. Musitanteri niwe cariho niwe aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Niwe aserukira n'umukuru w'igihugu mwikomine. Aha mumubonye musitanteri muze mumenye ko ari jewe yase kubatunganiriza muzoca muregi wanje. Twe dukeneye uburongozi bwiza kandi ndashima ko namaze kubona indongozi zatanguye gukanura batanguye kuhabona kandi bameze neza. None rero musitanteri kuri izo mpanuro zo tuguhaye tuziguhaye abanyenyanza bari ngaha. Uko musitanteri binigishije acaje kuvyigisha mu mazone kubera ntihaje bose ariho abafatiriwe azoca basa mu mazone yigishe ibinyene ku buryo musitanteri avuga ati jesi nkeneye umworo ngaha mu komine yanje kandi bigakunda. Umuntu ari umukene navuga igituma ari umukene hanyuma tumwereka amayeri yokoresha kugira atunge. Ni ibintu byoroshye cyane nta muntu numwe abishatse atotunga. Rero turakeneye ko Burundi abarundi bose nta mukene dukeneye. Twe dukeneye bose ko baba udushugwe tw'Imana. Mufate umugongo musitanteri wanyu. Iki ni kimenyetso cyuko aho bukera mugiye gufashanya mwese muje ku kivi. Iyi komine yanyu ya Nyanza ibikomine koko yahindutse kwitunga izirifise murafise mutayi murafise aho muhera bikaba bizogenda neza. Mu gihe rero iyo komine ya Nyanza isanzwe yegereye ikiyaga ca Tanganyika, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yabahamagariye gukorera mu mashirahamwe y'iterambere mu bisata bitandukanye kugira ngo bagwize umwimbu. Abakorera mu gisata c'uburovyi akaba yabahamagariye kuja hamwe kugira ngo bashobore kugura ibikoresho bigezweho bizotuma bashobora kuroba ifi nyinshi kandi zikuze ziri kure cyane mu kiyaga ca Tanganyika. Ifi Imana yiremeye kuribwa. Ifi iravuka igakura ikaba insore igasaza igapfa itariwe. Muragenda mukirobera tujya two hejuru jinama murobe hari ya kumetera 500. Abarovyi none mwe mwoteranya amahera. Aha ni mwomera nk'abayorogo. Mugabo mushaka uzokuba mu bworo bwanyu uhejeje kuroba ucuyarya yose wisubire mu bworo bwawe ngwejo zosubira kuroba. Ujya n'umutahu urose muce mugira inama mukavuga muti aha twese abarovyi twogira urwato rumwe tukamera nk'abayorogo. Zijyafi Imana yaziremye tuzirye. Ahejeje gushikirizwa icese amabanga yo kurongora komine Nyanza, Diomede Dusengimana akaba yiyemeje ishengero rikoranye kuzotunganiriza neza no kuzobera umusuku abene gihugu ba komine Nyanza bose atawusigaye inyuma. Sebarundi akaba nawe yasavye iyo ndongozi nshasha ya Nyanza kubera akarorero abo arongoye mu bisata bitandukanye vy'iterambere. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasozereye ivyo birori atangarije abene gihugu b'Inyanza ko iyo komine ifise kazoza keza cyane mu bijanye n'iterambere. Uravye akarere itumbereyemo aca asaba abagwizatunga bose b'Inyanza gukorera mu runani kw'iterambere mu gushira hamwe imitahe yabo mu bisata bitandukanye nk'ubudandaji, uburimyi n'ubworozi n'ibindi.
ku muhingamo naho wo kuri uyo munsi nyene umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abagumyabanga bo muri iyo komine ya Nyanza iri mu ntara ya Burunga mu gisabisho c'amashimwe gitunganywa n'uyo mugambwe mu gihugu cose buri wa kane wa nyuma w'ukwezi. Inyanza rero kikaba cabereye ngaho nyene ku kibuga c'inkino ca komine Nyanza. Muri ico gisabisho kiba gifise intumbero yo gushimira Imana ku vyiza iba yakoreye abagumyabanga n'abarundi bose mu kwezi kuba kuriko kurasozerwa. Umukozi w'Imana yigishije akaba yashimikiye ku majambo y'Imana yanditse muri Nehemiya, akaba yibukije abagumyabanga ko igihe cyose indongozi iba iriko irubaka yamihura n'ibigeragezo bitandukanye. Yasavye indongozi kutadebukirwa ariko nyabona zigashishikara umurimo w'Imana wo kubaka igihugu Imana yaziragije, zikima amatwi abazica intege. Mu mpanuro yahaye abagumyabanga n'abarundi bose kuri uyo munsi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye afatiye ku civugo c'uyo munsi akaba nawe nyene yatanze akarorero ku ndongozi zitandukanye zivugwa muri Bibiliya nka Mose n'abandi. Akaba yaciye asaba indongozi zose kuva hasi kushika hejuru kwitanga batiziganya mu gusukurira abenegihugu zikabashikana ku iterambere rirama. Iki civugo c'uno munsi kitubwira uburongozi bwiza, umurongozi yitangira abarongoye. Uburorero dufise ni bwishi cyane, ariko natwe tumenye yuko turi ku rugendo, kandi urugendo turugendamwo turi kumwe n'indongozi zacu. Imana ico yavuze ntigisubira inyuma uko bigenda kose vyanka bikunda. Uburundi Imana yavuze ko ari igihugu c'amata n'ubuki, ayo mata n'ubuki ategerezwa kubaho. Uwo muntu yihuta, ari abantu bihuta burya. Bene Israeli bajabutse barahabonye n'amaso yabo, mugabiranka kubera avuze goya ngo hari ibigatanye. Hari n'abandi rero bumva ku gihugu c'amata n'ubuki bagaca bibaza ko ari kwiyicarira barya banywa. Ninde yakubwiye ko Imana iguha ivyagusa? Imana irakubwira iti genda nk'ibirya, mugabo utegerezwa kubikorera. Na Yosuwa ariko arajana na bene Israeli, Imana ntiyavuze ngo inzira iroroshe. Nico gituma mugabishije genda ntugire ubwoba, nzoba ndi kumwe nawe. Imana nagenda abwira iki sezeranye hazi ki ntuzugira ubwoba na bumwe, wepfa kuyemera gusa ugire n'umutima wo kwihangana uzobishikira. Ayo mata n'ubuki twataguye kubibona kuva rutaguye kurima, none kwashi ntiyagiye. None mwari muza amata no kuvuga icyubuki no kuvuga iki? Bene Israeli Imana yabwiye ati ndabajanye mu gihugu c'amata n'ubuki kimeze neza kirimwo amazi, mugabo ntiyavuze ngo muzoshika murya mwicaye, kuko n'Imana iravuga iti nimwamara gushikayo, nimwamara kurima mukimbura ibigega bikuzura, nimwamara kubaka amazu meza meza, nimwe ibitungwa vyanyu bito bito, nimwamara korora ibitungwa vyanyu bito bito n'ibitungwa byanyu binini binini bikarondoka, muze muheze murye muhage, mugabo ntimwibagire Imana. Yavuze ngo muzosanga vyose bihari, yavuze ngo muzosanga vyeze. Nimwamara ntiyavuze ngo muzosanga amazu yuzuye, muzosanga indya zeze, muzosanga ibitungwa vyarondotse. Oya, nimwamara gushikayo mugatangura mukarima mukimbura ibitungwa vyanyu bikarondoka, mukaronka amahera ku mufuko yo kubaka amazu. Wo kubaka inzu utagira amahera? Niko yake tubaru uti umunwa wose w'icyo ufungura umufuko uronka amahera. Nitwamara kuronka amahera tukubaka amazu meza meza, tuze twibuka Imana yadukuye, tuze twibuka Imana yadukuye. Nico gitwa no muri uru rugendo dutegereza kugenda turi kumwe n'Imana, tugume twumva ko turi kumwe n'Imana. Hajya n'Imana zikavuga iti ngiki cya gihugu c'isezerano gisa gutya. Murabona imbono kazoza twayigize turagira n'inzira tuzoca mu kugira dushikemwo, mugabo mutahe n'uyu udufise. None nkobu mwosigura ibi bintu ugwaruka gwataguye kwimba ubutare, none ntibwari buhari.
imana zirakubwira ngo ubu haramukiwiki nkuba imana iri kwirategura urugwaruka rushasha muga imana ubu naho civuga iti tegura urugwaruka uruvyaro rushasha kugira ngo mugende muri urwo rugendo rero jewe ndafise ukwizera yuko imana yamaze kuducira ibarabara ryiza kandi tuzoshika amahoro mugabo birashoboka ko tutoshikayo ari twe twiyononeye birashoboka birashoboka aha twame tugavye tuhagabire twamaze kuhabona uri mu nzira uri kuragenda ibitsitaza ni vyinshi indongozi ibitsitaza muzohura ni vyinshi kubera twese abarundi twemeye yuko turi umwe imbere y'Imana icikora icitubohanya twese tukabumwe erega Imana niye twungira ubumwe nta buhinga bwa neva buriho batangarira igihugu cy'u Burundi byerekana ko Imana ibirimwo nico gituma ikiciza tutokirekura kuko nico kizotuma tubandanya urugendo igihugu gitera imbere amata azarimwo ubuki burimwo tumaze guhonja rero dukore kugira ngo bigwire n'abandi baze kubiryako baza bavuga bati ca gihugu c'amata n'ubuki twakibonye ko ari ico. Mu gihe rero Uburundi buri mu rugendo rw'imbona kazoza rugana ku gihugu giteye imbere nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye indongozi rero kuva hasi gushika hejuru kwama zishira imbere ineza y'abene gihugu. Imana yasezeranye igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba igihugu kirimo amabuye y'urutare tuzokwame dushimira Imana yacu. Mu gisata kijanye n'imigenderanire ku munsi wa gatanu naho igenekerezo rya 31 gitugutu 2025 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarakiriye ku kirimba c'Igitega icegera c'uburongoye umugwi w'ibanki y'isi yose ajejwe gukurikirana imigambi yo guteza imbere igisata c'abigenga. Bakaba rero mu byo bayaze harimwo ibijanye no gufashanya mu migambi itandukanye y'iterambere. Kurikira Hosine Gulene Gatoni ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega umushitsi w'iteka wona akaba ari cegera c'urongoye umugwi w'ibanki y'isi aho asanzwe ajeje cyane gukurikirana integuro no gushikira imigambi ibikorwa kugira ngo muri yashira hamwe mpuzamakungu y'ubutunzi isanzwe shikira cyane igisata c'abigenga. Uwo mushitsi rero bwarugambera ashitse mu Burundi akaba yone hakajya kuganira na Sebarundi ku bisata bikomakomeye biri imbere ku migambi ya leta kuri yambona kazoza y'Uburundi bwishira ukizana mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 eka no ku migambi mikuru leta yashize imbere kugira ishobore kudushikana kuri yo mbona kazoza. Uwo mushitsi yakeje cyane Sebarundi kuko yakunze cyane igihugu c'u Burundi kuva aho yashitse kuva aho yagihonye jemwe kirenge yarakunze cyane ubwiza bw'igihugu yarakunze cyane abene igihugu b'u Burundi ngene bakundana ngene bakirana eka aravuga yuko igihugu gifite ubutunzi bwinshi cyane akaba yaniyemeje yuko ugo rugendo ruje gutanga kandi icizere no kugura imiryango guko uwo mugwi w'banki y'isi ibandanye ishigikira bimwe biboneka imigambi ya leta. Iyo migambi rero igiye gushigwa cyane ni migambi isanzwe iteza imbere ubutunzi ihagaze cyane mu gisata c'uburimyi. Aho ico gisata
giye gutera iyindi ntambwe kugira ngo gishobore guteza imbere ubutunzi, bashobore gushigikira kuvyerekeye guhingura umwimbu, kuwushora, ivyo twovuga mu Gifaransa agro business, kugira ngo n'umurimyi ashobore kumva yuko ashobora kuronka amafaranga ku bwinshi. Bagiye gushikira kandi no gisata c'umuyaga nkuba, igisata c'inyubako, ivyo navyo akaba ari nk'umushinge w'iterambere, kuko atari umuyaga nkuba nta terambere shobora kuhaba, ahatari inyubako zikwiye kugira ngo ruja n'uruza rugende neza go bidandazwa naho n'ivyo kunda. Akaba azoshigikira kandi no gisata c'ubutare, aho tusanzwe tuzi yuko igihugu c'u Burundi kiri mu butare bwinshi cyane bukenewe guhingurwa no gushorwa mu makungu, gutyo Burundi bugatera imbere. Yaje rero kandi aje gusubira gushimangira yuko banki y'isi ishigikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, ishigikiye imigambi yiwe, kuko isanzwe ihuye nabo n'ivyo basaba kugira ngo bashigikire ibihugu. Akaba yanamuteye intege, kuko mu Burundi bigaragara ko umukuru w'igihugu ari umujama ugwaruka, aho yashize imbere kuremera ubuzi ugwaruka biciye no muri wa mugambi paeje, nabo akaba ari vyo bashigikira cane. Kandi ubuzi tukaba tuzi yuko butangwa cane cane n'igisata c'abigenga. Uwo mubonano rero wasozere utanga icizere yuko abo basanzwe bashigikira leta y'u Burundi, cane cane umugwi w'ibanki y'isi na leta y'u Burundi, eka n'abikorera ivyabo, abene igihugu bose bariko baratera intambwe kandi bagiye kogereza umurindi, bafatanye mu mugongo kugira ngo twese turi kumwe dushobore kubaka Uburundi buteye imbere, dushobore kubaka Uburundi bwishira bukizana. Mu gitondo cyo kuri uyo munsi wa gatanu rero, umukuru w'igihugu nyine icubahiro Varisito Ndayishimiye yari yazindukiye muri komine ya Matana y'intara ya Burunga kugira ngo ashikirize icese abene igihugu umurongozi wabo mushasha, umupfasoni Gloriose Niyubahwe. Ibirori bikaba vyabereye ku kibuga ca Butwe, ni muri zone ya Gisarenda. Mwijambo ryo kwakira Sebarundi, buramatari w'intara ya Burunga akaba yarashimiye leta y'u Burundi ko yaronkeje amazi meza abene igihugu bo muri yo komine, anashimira kandi imvukira za komine ya Matana ku ruhara zigira mu guteza imbere aho bavuka, nko kubaka amashure n'ibindi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye amaze gufata ijambo, akaba rero yashimiye abene igihugu b'imatana kubona babanye mu mahoro n'umutekano ntangere, ivyo bigatuma bitaho cane ibikorwa vyo kwiteza imbere no guteza imbere komine yabo. Akaba kandi yibukije abarundi kwama bashima Imana kuko yahaye igihugu c'u Burundi vyankenerwa vyose kugira ngo gishobore gutera imbere. Sebarundi akaba rero yaciye asaba indongozi kwirinda kurenganya no kugigiturire, kuko ngo arico kizingamika iterambere ry'igihugu. Igihugu kikirimo indongozi z'ibiturire, indongozi zirenganya, indongozi zinyonora itunga ry'igihugu, ntidushobora gutera imbere. Indongozi muri ngaha muravyumva, hariho ibintu bituma iterambere ritabaho. Ugifise indongozi zirenganya, z'ibiturire, zinyonora itunga ry'igihugu, ntushobora gutera imbere. Ufise indongozi zasinda bibazwa, ibibazo by'abene gihugu atavyumva ko ari gwiwe, gutera imbere bija kure. Musitanere mushasha uravyumva. Muri ibyo birori abene gihugu bo mu muryango w'abasangwa butaka b'imatana bakaba barashimiye Sebarundi ku bitari bike yabakoreye kugira ngo nabo batera imbere. Bakaba rero baciye bamusaba kubaronsa amatongo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabamenyesheje ko umurundi wese ategerezwa kuronka aho aba naho arima atamwana n'ikinono. Ivyo ngo leta y'u Burundi ikaba ijaramaze kubifata mu minwe. Imiryango y'abatwa irakumirwa neza nkuko umenga Sabarundi. Ubu rero harageze ko dusubira kubambika gahuzo babarundi mu bandi. None cyambere ni kiyesu kuba aho baba. Nico twaciye tuvuga tuti mwikomine zose nibaraba amatongo ya leta babahe kwikivi. Twe turavuga tuti baronke n'imiburiwe, twavuga tuti nk'hectare. Baravuze yuko hari leta idashobora kuronka bose hectare ibaha.
ndabwira bahe basi na gatoyi, ako gatoyi bakagaye bakabonye. Hanyuma baca batubwira yuko hari amakomine atagira amatongo ya leta batoronkaho babashira. Ncavuga ntigenda mubabaze yuko turose itongo mu yindi komine cyangwa mu yindi ntara bashobora kwemera kuja kubamwo. Nabo nyene bacavuga ngo nogenda nyene. Nukuvuga yuko ico naramaze kugiha abajejwe intwaro n'abajejwe amatongo kugira nabo baronke aho baba. Iri kumirana rihere mu gihugu cacu. Reka mu vyatumye tudatera imbere ivyo navyo birimwo. Abantu batiyunze ntibashobora gutera imbere naho bigenda gute. Narababwiye nti turi kumwe twese birashoboka. Uri kuraraba mu kindi catumye Burundi budatera imbere ni ibintu twibagiye ko turabarundi, tubabahutu n'abatutsi n'abatwa. Tumaze kuvyibagira ko turabarundi, nuvuga ntushobora gukorera igihugu kitari gwawe. Je ndavye Uburundi ndemeza neza ko turi umuryango umwe, hakurya kwa bene Israeli bafise imiryango 12 mugari bene Israeli, natwe turi bene Burundi, turimwe imiryango. Nitureke kubesha, musitanteri ubimenye yuko wewe ugiye wumva umwene gihugu arashobora kuza kwitwara ko ati jewe bahejeje kunshira ubaza kwa ngondagonde, ucuhitana wa muhanuzi wawe mu bijanye n'amategeko, ugacu hamagara umukuru wa sentare, kuko navyo turiko turabitunganya neza. Umukuru wa sentare ni babazwa ubutungane mu ikomine, ni bazoba bibazwa. Nukuvuga urubaza rugira ruve mu ikomine rugende mu ntara, azobanza avuga ati uyu muntu yasahi ntahishize, twe nta kindi tubona twogira. Yashitse yaheza atsindwe, mugabo wa wundi yavuze ati twebwe turavye nta yindi ngingo twogira. Rumva rero iyo bamucira urubanza nko rwangondagonde arafise uburenganzira mwe muvyumva gucuja kubwira musitanteri uti jewe barandenganije. Musitanteri ati bakurenganije gute? Akabiraba ari kumwe na muhanuzi mu vy'amategeko, agaca agenda kwa mukuru wa sentare ati ibi bintu wewe urabibona urabitegera. Umukuru wa sentare asa atari vyahamagara umucamanza aruciye ati hewe ibi bintu wewe wagize sivyo. Urubanza mugasaga mura rugoroye rukiri hariya hasi kwizone kwikomine rukagororoka. Nico yituma musitanteri rero witwaza abajejwe butungane, abajejwe umutekano kugira ifyisi ntije mu bana bawe, urafise aho kwivuna basi bace bagufasha bihagenda neza. Musitanteri hariho umwene gihugu w'umworo iwawe, utegereza kumenya uti wewe uri umworo kubera iki. Usanza rubugaba bwiwe umwereke inzira atumbera. Umurongozi ajejwe kwerekana inzira, ingingo n'ibikorwa bategeza gukora. Ivyo utegereza kuvyumva. Wewe rero ubonye umuntu w'umukene usanza atari we mu Burundi, uravuga uti uyu muntu banye komine ngo dufashe umuntu ntatumererwane nabi kuko Imana nayo yoduhana. Erega ari abantu baza nyene kugira ngo none nk'umuntu w'umukeha bwenge wo mutwenga ngo arakenye. Mugabo yabayeho kubera iki? Kugira ngo Imana irabe yuko mushobora kumukunda namwe. Mu minsi yahera hariho inyenga nini hagati y'indongozi n'abene gihugu. Mu vyatumye rudatera imbere iyo nyenga ituma indongozi n'abene gihugu baticara hamwe. Indongozi togwa mu bene gihugu ibaje imbere abarimwo. Ica kabiri twasanze gituma igihugu kidatera imbere kudakora. Abantu bose bishakira bwabuzi bwo kureremba, ntibashobora gukora ibigwiza umwimbu, benshi baravyanka. Udakoze ibigwiza umwimbu rero ntushobora gutera imbere. Nta murundi numwe adategereza kuronka ahaba, adategereza kuronka isi nawe ngo imutunge, nta numwe. Nama ndababwira iri tongo ryose mubona ryo Burundi ni ry'abarundi bose kuko ni rya Burundi. Burundi se w'abarundi, turi mu itongo rya Burundi, twese rero ritegereza kudutunga. Hajya rero nkunda kuvuga nti tuvyare bake, umunsi twoba nk'imiliyaridi 5 mu Burundi tuzohagundanira kuko ntahandi dufise. Ntuzovuye gufise hegitare zingahe, tuzoza kubi wawe none twoca tubahe kwiwaca ari Burundi, none abarundi barenze ko bazoca babahe iwawe. Itongo ni ryo Burundi bwose. Nico gituma no mwibwirizwa shingiro biranditse neza ko umurundi wese ategereza kuronka ahaba
kandi hakamuramira. Nico gituma rero ubu turiko tuvuga tuti indongozi ya kera ni yubu kirazira ko basa. Indongozi ya kera yari uwo mu biro, indongozi yubu nibikorwa nukwama mu bene gihugu. Twishura ku bibazo vya bene gihugu. Ni waba uri rero musitanteri, icambere ubimenye ko ari wewe uri nyishu y'ibibazo vya bene gihugu. Umukuru w'umutumba ari ngaha nyumva, umenye yuko ikibazo ugira gishije kw'izone, banza wewe nyene mwicarane na nyene ico kibazo murabe ko mudatora inyishu. Inyishu bananiye mubwira uti weja kukivi wirimire, jewe ndi umusuku wawe iki kibazo ndakijanye kw'izone. Umukuru w'umutumba agenda akizi neza agashira kw'izone, bakacicarira na chef de zone, babuze inyishu niho ico kibazo gica kigenda kw'ikomine. Nuva chef de zone nawe acagifata kijane kw'ikomine. Kw'ikomine bibananiye nawe agende ku ntara. Ku ntara bibananiye niho bija ku mukuru w'igihugu. Turashaka yuko rero intara zose zitera imbere, amakomine yose atera imbere. Ubu ni nk'ihiganwa. Dutegereza kwimbura, tugira umusesekara, tuwushora inyuma ya komine kugira ikomine ironke amahera yinjira mu ikomine itera imbere. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varsito Ndayishimiye akaba rero yaciye ashikiriza abene gihugu ba komine Matana, musitanteri wabo mushasha umupfasoni Gloriose Niyubahwe. Uyo nawe akaba yiyemeje kuzosukurira abene gihugu bose atankunzi kugira ngo iyo komine itere imbere. Akaba kandi yiyemeje gukorana n'abene gihugu n'imvukira kugira ngo bahindure ishusho ya Matana kugira ngo ibe ikomine iteye imbere. Niko guca atumirira abanyamitahe kuza gukorera muri iyo komine. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba nawe yasozereye asaba abavuka Matana gukorana n'indongozi za komine kugira ngo bayiteze imbere. Nino ngaha duce turangiriza ko kino kiganiro. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi naho utaha. Komine ni kwanje aumve, komine ni kwawe aumve, komine ni kwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve.